Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Umugambwe Iprona urasaba ko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yobandanya gukomezwa. Olivier Nkurunziza urongo yabona ko vyoba vyiza abakuru b'ibihugu uko ari babiri babandanije ibiganiro kugira ngo imigenderanire ntisubire gutosekara gushika nkuko vyabaye mbere. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kumenyesha ko ibiganiro vyari vyaratangujwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda kubijanye nuko ico gihugu kibanye cotanga abagwanyi bo mu mugwi wa Rede Tabara ngo vyabaye impfa gusa. Abashinga mateka nabo baratewe amakenga n'ubukene bw'amazi mu mihingo itandukanye y'igihugu harimo n'ibisagara bikuru basaba ko mu gisagara ca Bujumbura amazi yo kugwa mu misozi kubera ko bivugwa ko ubwo bukene bwoba bwavuye ku mapompo aduza amazi yapfuye. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa abashinga amateka narimpeje kwibabwira yuko batewe amakenga n'ubukene bw'amazi mu mihingo itandukanye y'igihugu harimwo ibisagara bikuru kubabivuze bihweza ku munsi wa kane w'indwi iheze icegeranyo c'isuzuma ryakozwe mu burongozi bw'ubushikiranganji bujejwe agataka ubutare n'amazi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Abashinga amateka ngo bikeka ko ikena ry'amazi nko mu gisagara ca Bujumbura ryoba ryatumwe n'amapompo aduza amazi bivugwa ko yapfuye, bagasaba ko amazi yo kugwa mu misozi. Ni nkuru tubaza Placide niyo mwongere. Ku bintu vy'amazi, amazi asigara mu zibuye mu makaritiye menshi y'igisagara kandi nihenze n'umushikiranganje karitiye abamwo nta mazi ariho na karitiye directeur général Regideso ari abamwo nta mazi ashikayo. Abashinga amateka bavuga ko bitumvikana ingene igihugu nk'u Burundi cobura amazi ugeranije n'amasoko gifise nkuko bisigurwa n'umushinga amateka Leopold. Burya nk'abantu bo twumva ziko turagira deba ku mazi mu gihugu nk'iki amazi yigwa ari yisesa ucubona yuko c'est un problème de planification et d'organisation. Yamara mu gisagara ca Bujumbura abo bashinga amateka bavuga ko amaze kumva ko amwe mu mapompo yagerageza kuduza amazi iyo badakora neza ngo ko hoba haguzwe ayadakwije ibisabwa. Ivy'umushikiranganje Ibrahim Wize yatomora akavuga ko amwe mu mapompo atari karakora neza kuko yatewe n'amazi. Izo pompo zo kuri SP1 avuze zaratewe n'amazi mu minsi iheze hanyuma zirononekara zirasamburwa muri iyi minsi 3 iheze bacarasubira barazikora. Ikizwi gusa nuko hari amapompo twagize yandi komande kugira aze bica bihura nuko abazikora mu Butaliyano bari mwikonje ihera umwaka. Iyo nyishu ikabitanyura umushinga amateka Swavis habona rugira wayibonamwe amakenga menshi. Abataliyano n'abadandaza twumva ingene boja mwikonje mwabahaye isoko hanyuma ntibayexecute mu gihe mwebwe mwaratanze délai d'exécution hanyuma je mapomo asanzwe ba mu mazi bega vyagenze gute. Nayo umushinga amateka Gatorwasa agasaba leta y'u Burundi kwiyumvira kukwega amazi avuye mu misozi ngo kuko ivyo kuyaduza n'amapompo bitera ingorane. Aha hejuru mu Gakenke hejuru y'Imageyo amazi arawuzuye, aha ruguru mu Gasarara aruzuye, aha hirya za Kiyenzi hirya muri Nyabiti n'ahandi amazi aruzuye. Pourquoi est-ce que mutogira cabotage ayo mazi akaza par gravitation hanyuma igisagara iyo problème yuko amango twabuza amazi mu pompo zapfuye ngo zagize gute tukaraba ko twogikira. Kuri ivyo umushikiranganje Ibrahim Wizeye asigura ko nko mu gisagara ca Bujumbura ahacishwa amazi hashaje ariko ngo ico gisata kikaba kiriko cugururirwa n'abikorera utwabo inyuma y'utwigoro twa leta. Ubu rero ico turiko turakora nkuko hari integuro y'ibwirizwa y'ivyerekeye umuyaga nkuba duhamagaye n'abashora mari baza dufashanye niko turiko turabitunganya no mu mazi
turabe ko ivyo twebwe tudashoboye kwikorera mu miji ikomakomeye duhamagare abagwiza tunga duhamagare abashoramari baze dukorane nabo. Abo bashinga amateka ubwabo bakabona ko hakwiye inagurwa reforme mu rurimi rw'igifaransa gishira hamwe ritanga amazi n'amatara Regideso kugira ngo ibibazo biri muri ico gisata bibone gutorerwa inyishu. Ibiganiro vyari vyaratunganijwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho abategetsi b'u Burundi basaba kwico gihugu kibanye cotanga abagwanyi bo mu mugwire de tabara ngo vyabaye imfa gusa. Nivyavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi asigura ko Rwanda ngo rwagumye rushigikira uwo mugwi mwijambo yashikirije abarundi umwaka urangiye. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko Uburundi bugiye gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo gutuza umugwi wa Rede Tabara. Twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Rede Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hampande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abene gihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi gohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abene gihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umugambwe Iprona usaba ko nyabuna imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yobandanya gukomezwa. Olivier Nkurunziza urongoye asaba ko abakuru b'ibihugu uko ari babiri bo bandanya kuganira kugira ngo imigenderanire ntisubire gutosekara gushikaho imbibe zugagwa. Ico umugambwe w'abadasigana uvuga nuko uko biri bugende kose imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ni imigenderanire itegerezwa kubandanya hagati y'ivyo bihugu kuko abarundi n'abanyarwanda basangiye byinshi. Ica kabiri nuko n'ivyaba biruko bibabaje ko abarundi canke abanyarwanda umwe yotunga umwansi w'uwundi kuko ivyo bintu naco byo bimaze. Nta kindi dusaba gikomeye cyane nuko ivyo bihugu bibana mu mahoro n'umutekano kugira ngo byaba bidandazwa yaba imigenderanire hagati y'ivyo bihugu igende neza. Ica kabiri twebwe tuvuga mu mugambwe w'abadasigana twarumvise umukuru w'igihugu avuga ko habaye ibiganiro biciye mu buryo bwa diplomasi kugira ngo bavugane kubate kudeta mu 2015 bo bari mu Rwanda. Icambere umugambwe w'abadasigana twama tuvuga duti mbega abarundi barakwiye kumenya u Rwanda gwishuye iki igihe bagenda gusaba ivyo bibazo canke Burundi bwasavye iki vyagoraniye he kuko umukuru w'igihugu avuga ko baganiriye gusa mugabo ntituzi ivy'ukuri mbega bavuze kuko ivyo abarundi barakeneye kubimenya nivyo bishobora gutuma natwe duterera kuko twebere umugambwe w'abadasigana ico twama tuvuga mu mibano y'abantu canke ibihugu ivyo vyama byashitse
icyo twe dusaba nuko bitogera ku rugero byari byageze ko mu minsi heze hamwe dusubira kugara imbibe hamwe ibihugu bidasubira kugenderanira ariko ntihagire abarambirwa mu bihe nk'ibi abantu baraganira bakananirana ariko imiryango yo kuganira ntigere yugagwa kandi vyihutirwe bibandanya ahubwo bishike ku kintu zaba rimvo za politiki abantu bazicarire zaba rimvo za diplomasi abantu bazicarire barumvise u Rwanda rubihakana ruvuga ko bitoshoboka haba hakeneye ko abantu bamenye ukuri vy'ukuri ayo migwi yavuye hanyuma umuntu wese afise ikibazo cabi ca politiki cyangwa ca diplomasi bigaca mu bintu bidaciye mu ngimba no mu nguvu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nawe yifuza ko ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda vyobandanya kugira haboneke umuturama. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Reveriyano Ndikuriyo avuga ko ico ivyo bihugu bitariko birahuriza ko bitotuma imigenderanire itosekara kuko u Burundi n'u Rwanda vyamye bisangiye vyinshi. Kuzajya mbere riba mu bihugu no kwiyobagiza yuko ufise abagenzi n'abasi kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cyami twamye sinovuga turabana ribi mugambi twamye dukozanyako sivyo twifuza mugabo kuva kera ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko yenshore mu kwiga bivuze nta kidakogwa. Ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye inguvu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mu gasho barafunzwe zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza. Rero nimba babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe. Je twarabonanye n'icegera cy'umukuru wa FPR i Dodoma tugiye mu mikoranire rya CCM twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragiye Kigali twe twari tuzi ko byaheze twe turindiye ko babaduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanyuma ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo tubona birakase iga sinzi rega mwese nuko barundi batahora bamenya iga hagiye ibikorwa birakogwa twagira ngo biraheze ngira hari hazige ngira sinzi kari indege nuko ari imodoka gusa hama turona birahagaze. Nicyo gituma twazemo inguvu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR ico bavyumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinibaza ko umuntu amara imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigendere y'ibihugu bizombaho imyaka 1010. Ani amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyagarukiriza nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.